Fondation Pax Burundi twarakoze ibitari bike byo gushira mu ngiro imbono ya imuhisi Petero Nkurunziza. Hazotangura rero nkuko mugenzanje Fabrice yariko arabivuga, hazotangura isiganwa ku makinga. Iyo siganwa ku makinga izotangura neza ku munsi wa mbere. Umunsi wa mbere uza tariki 22. No kuvuga yuko abasiganwa ku makinga bazova ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku munsi w'Imana baje kurara mu Cibitoke. Bazoba ari 40. Muri abo 40 harimwo abahungu canke abagabo 30 n'abakobwa 10. Muti bavuye he? Bavuye mu mashira hamwe yo gusiganwa ku makinga yose yo mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma nkuko nariko ndabivuga, umunsi w'Imana ku muhingamo tuzova ngaho Bujumbura tuje kurara mu Cibitoke. Hanyuma ku munsi wa mbere rero igenekerezo rya 22 tuce tuva mu Cibitoke dusiganwa ku makinga, babandi 40 basiganwa ku makinga gushika kuri Hotel Source du Nil, niho bazogirira Arrive, aho bazoba birutse ibirometero 74, bakazoba batanguye ihiganwa igihe c'isaha 4 z'umusasi. Bukeye bwaho nako uwo munsi nyene bahejeje kuruhuka bagafungura, tuzoca tuja kurara muri komine ya Kayanza. Gitondo cyo kuwa kabiri igenekerezo ya 23 cyo tuva mu Kayanza isaha 3 dutere twerekeza Ibuye muri Ngozi, aho tuzokwibuka ibirometero 42. Hanyuma Ibuye tuzoharara tuzoca tuja kurara Imuyinga. Imuyinga rero niho tuzogira urugendo runini kuva Imuyinga tugaca mu Cankuzo tukaja mu Ruyigi, bazokwibuka ibirometero 110. Tuvuye mu Ruyigi, dushitse mu Ruyigi bazofungurirwa bace baja kurara Igitega. Igitega mu gitondo saa 3 cyo dufata urundi rugendo tuveho igihe cy'isaha 3 dutere twerekeza Nyakararo. Numva yuko tuzova Igitega tugaca Gisonga tukaja dufata ibarabara rishasha rizi Nyakararo, tukava Nyakararo tugaca dutera tuja Imatana dushike ku musozi witwa Ruko, niho hazoherera urugendo rugira 4, aho tuzoba twibutse ibirometero 73. Hanyuma Ruko tuzohava n'imodoka tuce tuja kurara Nyanza mu ntara ya Bururi. Aho rero bukeye umunsi wa gatanu tuja tuhava tuduge Rukono. Hanyuma tuvuze Rukonwe, Arrive ya nyuma ni ku nyubako y'intara ya abaronotsi, bakazoba birutse ibirometero 42. No kuvuga rero uko etape yose izobiheze, tuzoba duhejeje isemo ya mbere, hazoba utanga ushima. Uzoba wa mbere usemo ya mbere azoronka 500. Aho ni ku bahungu no ku bakobwa. Uwa mbere mu bahungu 500, uwa mbere mu bakobwa, hanyuma uwa kabiri abakabiri umuhungu n'umukobwa 800, aba gatatu umuhungu n'umukobwa 300. Hanyuma duteranije byose tuce turaba rero wabaye uwa mbere kuva mu Cibitoke gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Uzoba wa mbere muri urwo rugendo rwose azoronka 3 miliyoni. Umuhungu 3 miliyoni, umukobwa 3 miliyoni. Aba kabiri 2 miliyoni 2 n'igice. Aba gatatu bazoronka 2 miliyoni 2. Hariho rero mu bakobwa kuva ku wa 4 gushika ku 10 abo bazotekererwa 1 miliyoni wese. Hanyuma mu bahungu kuva ku wa 4 gushika ku wa 30 nawe nyene azoronka umwe wese miliyoni. Nuko niko bitunganye. Hanyuma muti
ibikoresho byo gusigana muri Fondation Pax Burundi twaraguze amakinga kuri 42 yo gusigana, tarayo guheka ibitoke canke kwegura amapito y'urwamo, nayo gusiganwa. Ayo makinga 42 bariko barayateraniriza hajya kuri biro vya FFB, kuvuga na makinga 40 akwiranye n'abasiganwa 40, hanyuma n'amakinga 2 y'integakiba, kuvuga ikinga igwaye baca bagira bati turashobora kurondera muri Federation ya Cyclisme naho nyene bakatwongereza yandi makinga kugira ngo turonke amakinga y'integakiba arenga 2. Ariko iruhande y'ayo makinga y'integakiba hariho igice c'ikinga gishobora kononekana. Mu bikoresho twaguze rero hariho ibikoresho byo gusubiriza ibiba byononekaye mu gihe umunonotsi aba ariko arasigana, navyo turabifise. Murumva yuko tuzoba twajanye n'abafundi bagenda barakora amakinga iyo yononekaye, harimo n'abaganga bazogenda baravura abagize ingorane, hariho n'ibitaro tuzokwitura mu gihe bagize ubusiganwa agize ingorane. Kandi na assurance BIC nayo niyo yagize iti uzokomereka uzogira ingorane z'imizi tuzomuvuza. Ikindi ni bijanye n'umwambaro. Abanonotsi bose uko ari 40 barategekanirijwe imyambaro ihuye n'iryo higanwa ryo gusigana. Nawe uzoza yambaye umwambaro wiwe muri ico gikorwa cyo gusiganwa ku makinga. Fondation Pax Burundi yarategekanije umwambaro wacu. Muri make rero nuko ihiganwa itunganije, nibagiye kubabwira yuko kandi hazoba hariho na za rusehabaniha 2 canke 3 zizoba zishobora gutabara mu munonotsi ubusiganwa ku ikinga ashobora kuzoba yagize ingorane.